Nshuti namwe bagenzi nikaze tubahaye ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Umuntu umwe niwe yishwe arashwe abandi barakomereka mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge ku mutaga wo kuri uyu wa kane mu gihe igipolisi carasa mu bafungwa bari mu myirekano. Abo banyororo bariko biyamiriza iyimugwa ry'umwe mu ndongozi zabo afise uburambe gusumvya abandi. Igipolisi catanguye kurasa mu kirere kugira ngo kibashwiragize ariko bamwe muri bo bakaba barashe amasasu mu banyororo. Abo banyororo bakaba banse iyo ngingo kuko uyo yabaserukira yahora bafasha mu kubavugira ntibarenganywe imbere y'abarongoye iryo bohero rya Murembwe nk'uko amakuru ava muri iryo bohero yabimenyesha. Mu yavugwa mu bijanye n'agateka kazina muntu Vital Nshimirimana arongoye urunani Fosk niwe yatowe kugira ngo arongore urunani rw'amashirahamwe y'agateka kazina muntu yo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko no mu ihembe rya Afrika. Ku bwa Vital Nshimirimana rwitorwa ry'umurundi gerekana ko amakungu n'abahurikiye muri uwo runani bashimishwa n'ingingo c'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi naho benshi muri abo bataye bakomuka kubera umutekano muke urangwa mu gihugu c'u Burundi. Vital Nshimirimana akemeza ko bagiye gufatanya n'ayandi mashirahamwe yo muri Afrika no kw'isi yose kugira agateka kazina muntu kubahirizwe. Tumukurikire yakuwe ku murongo wa telefone. Itorwa ry'umurundi kugira ngo arongore urunani rw'amashirahamwe yo mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko no mu ihembe rya Afrika aharanira agateka kazina muntu ni kimenyetso kigaragara yuko amakungu amashirahamwe hamwe n'abanyagihugu bose bazirikana babona ibikorwa abaharanira agateka kazina muntu bo mu Burundi bakora, aho uno munsi batahengeshanije kuguma bakurikirana bagwanira agateka kazina muntu naho abatari bake bahunze bavuye mu gihugu kandi babayeho mu buryo butoroshe. Hanyuma uno munsi turazirikana yuko muri kano karere turimo haba kuri aka karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko cyangwa mu ihembe rya Afrika, ibihugu vyinshi biri mu ntambara, ibihugu vyinshi biri mu matati, ibihugu vyinshi biri mu njyane, aho agateka kazina muntu gatose kazwa ku munsi. Nico gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kugira ngo mu runani mu gufatana mu nda twigishanye duhanahana inguvu duterane intege twige ivyo abandi bariko barakora, tuvome aho amashirahamwe yoyo ari mu bihugu birimwo amahoro nko mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengerazuba kugira ngo dushobore gutuma nk'inzego n'ishirahamwe umugwi wa Afrika uharaniwe agateka kazina muntu ushobore gukora igikorwa cawo, hanyuma ngaha mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko nabo bashobore nabo nyene umuryango utegerezwe guharanira agateka kazina muntu. Mu rukurikirane musanzwe mukurikira ku mabi akorwa n'inzego zijejwe umutekano mu Burundi, ubu mukurikira umusirikare afise ipete rya Caporal Chef yamaze amezi 4 mu gasho katazwi kari mu ikambi rya Muha. Akaba yatanzwe n'ubujejwe iperereza mu gisoda Colonel Inyasi Sibomana, akaba yamushikirije ibiro vy'iperereza aho yaraye ijoro ryose aboshe amaguru n'amaboko yagirizwa gufashwanywa n'abagwanyi. Kurikira. Je umunsi fatwa hari tariki 19 z'ukumunani mu 2015 nafashwe nambaye teni nyene ndi mu kazi ka misi yose, ndi mu quartier mvuye mu quartier naba ninjiye inkambi camona baraje kumfata abantu bafasha police n'abasoda bantwara nabi baca bantwara muri eta majoro muri GD banshikiriza mu colonel yitwa Inyasi ajijwe iperereza mu gisirikare, niho mu maya camagara aba police baca bantwara muri documentation hari ma 6h zo mugoroba. Shitse muri documentation nta kintu kimwe bambajije, bambwiye ati ni wewe sha wigize suri vu makaritier wigira ba officier uri Caporal Chef. Niryo je mbambwiye gusa banshira mu gasho kitwarete bamfunga ndumwe bamfunga ukuboko n'ukuguru ndiko minote cyangwa ngaho nicaye muri toilette ya siège amazi agumanjojoterako gushika saa 10 z'ubuca baca baransohora. Yavuye atwagwa n'abandi basirikare 4 atamenye bajanwa ahantu batamenye.
bafashe ibarabara rya 28 Munyonyo babakuye ku biro vy'iperereza biri hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Yahavuye yiheba arasimba ariruka ariko aruhira gufatwa n'imbonerakure za CNDD FDD. Subira mukurikire. Bacambora bazanye pick-up irimwo nd'abasirikare baboshe ntamenya amazina bari bamerewe nabi. Bacha babaryamye je baca bambwira ngo ryama wa muhimbiriwe. Je nyine ndanga kuryama nca ndimwa nicaye mboshe iminote ku maboko amaboko ari imbere. Nibaca badusohokana baducisha imbere ya Cathedrale. Sinzi ikintu bibagiye baca surasoma documentation. Basoma documentation hari umupolisi yambwiye ati mugabo ivyanyu ivyo mwakoze byose umunsi birarangira. Ndumva vraiment ko tugiye gupfa. Hama niho nagerageza kwibohora minote nteri imfunze neza bari bayifunze nabi nyene muganda bona ko nca za gucisha mu kuboko. Niho nashitse mbo asohotse ico kintu bato ntaco twamenye twayindani dufise ubwoba bwinshi tujugumira afata 21 November aduga tuyasoda bane baboshe nanje nyine ndimwo tufata 28 niho nagerageza gukure ukuboko muri minote ndasimba ndiyahurangwa mu kaburimbi mbande yaniruka ndiruka bandasa amasase menshi vraiment mu gitondo hari mu 6h ninjira muri ipeya niruka nduga muri ipeya ndanakomereka ku mumano yenda ava amaraso shitse hejuru abanyeshuri bagira ubwoba kuri amasase menshi tuduze dushitse hejuru y'ipeya jamfatwa n'imbonerakure. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bari mu gikorwa cyo kwiyandikisha kugira baronswe indangamuntu zikozwe mu buhinga bwa none bita identité biométrique. Nakanyamuneza kuri abo barundi kuko bagiye kuronswa uburenganzira bwo kuzokugurura amakonti mu mabanki yo mu Rwanda eka n'uburenganzira bwo kuronswa za mituelle zo kwivurizako. Ico gikorwa kiriko gikorwa n'ishira hamwe HCR kiriko gifashwa n'ubushikiranganje bujejwe impunzi muri ico gihugu. Inkuru tubaza Hodrick Ndikumwami. Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ziriko zijya kwiyandikisha kugira zironswe karangamuntu zigezweho zikozwe mu buhinga bwa none arizo bita identité biométrique mu gifaransa. Gutyo izo ndangamuntu zikazobafasha mu bintu bitari bike. Umviriza userukira impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda. Abarundi rero no musi bazindutse baza kwiyandikisha bashaka agapapuro kitwa ID biométrique, ni akantu gakozwe mu buhinga bwa none bari bamaze kuronka kiya gipapuro c'impunzi, ariko no musi leta y'u Rwanda yaratwemereye yuko bashaka kuduhereza kaga papuro kitwa ID biométrique kagezweho nubwo imvura ibikanyagiye kataco kaba kabari gakozwe mu buhinga bwa none. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagiwe n'iki gikorwa cyatunganijwe n'ishira hamwe HCR ifatikanije n'ubushikiranganje bujejwe impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, kuko izi ndangamuntu zizobafasha mu mirimo bazorangurira mu gihugu cy'u Rwanda eka no mu bindi bihugu. Icyatumye nzanga kwiyandikisha ni kwera aha bakora tanga udukarte dutuma nyine ushobora gucreer ama compte bancaire ukagira ukaronka na mutuelle hamwe no gushaka nyine kuja muri dans des pays africains kuja mu bihugu nyine bya Afrika, kandi nyine ushobora ni nka carte d'identité nyine zino karangamuntu ni tuduha uburenganzira nyine bwino mu Rwanda. Naho bavuga ko hari abarundi baguma batahuka mu Burundi ngo ni kinyoma, kuko ishira hamwe HCR ridasiba kwakira abarundi babandanya bahunga umutekano muke uri mu gihugu. Umviriza userukira impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Uno musi turiko turabona cyane gose yuko gateka ku muntu kabandanya gahohoterwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero ivyo bavuga nkuko namwe babivuga ku giti cyabo, ariko turabona neza cyane yuko abantu babandanya bicwa kandi abantu babandanya baza ku bwinshi. Mbere twabamenyesha yuko ishira hamwe HCR yasizeho programa yo kwandika impunzi kubera ubwinshi bwabo kuva kwa kabiri gushika kwa gatanu bazaba bariko bakira impunzi nshasha zije. Simvuze babandi bahora ngaha, ariko impunzi nshasha zije. None mugoma mumbwire yuko isinzi ry'abantu bariko barahunga badashaka kwakorera umunsi umwe yuko bahunze amahoro, bahunze umutekano muke, bahunze systeme mbi iri muri ico gihugu. Nico gituma tuvuga tuti abantu babishoboye, yaba muri iki gihugu, yaba mu bihugu bibanyi, yaba muri East Community, yaba muri Europe, yaba muri Amerika, yaba muri Asia, bahagurukire bafashe
amahoro asubire mu gihugu, niho abarundi bazosubiza umutima mu nda bashobore gutaha muri ico gihugu. Iki gikorwa cyo kwandika impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda cyatanguye itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri, kazorangiriraho impunzi zose zihawe iyo ndangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none, identité biométrique mu gifaransa. Tukabibutsa ko kugira uronke iyo ndangamuntu utegezwa kuba ufise igipapuro c'impunzi c'ishirahamwe HCR bita statut de réfugié. Ni kuri iyo nkuru duhereje ko mwakoze ko namwadukurikiye.